Mani kumena mugisha wose dutega amatwi twongera kutera ntege nyuma y'imisi ine tutaboneka kwera amagara yifashe nabi turagarutse. Kadore ko mekemenyesha makuru l'equipe aho kitubwira kiti Kylian Mbappe ari ku nzira zitatu. Kylian Mbappe Paris Saint-Germain mshaka kumugumana ariko bivuga yuko Real Madrid na Liverpool zatangwe kumukurikiranira hafi nyuma yahatangarije yuko atazopfongera amasezerano muri Paris Saint-Germain kandi yifuza kuyivamo. Bivuga yuko Liverpool amahigo afise yo kumutabukana ngo nuko guhera 2017 Liverpool umwe mu babosi bayo babiri bayigize yaragiye mu France kuganira n'abavyi biwe bashika kumusinyisha muri uwo mwaka nyene wa 2017 ariko ntivyaza gucamwo haza guhura kuza mu buntu bw'ibibazo guhera rengo uwo musi baracafitaniye imigenderanire ku buryo Liverpool yatangwe ku imigenderanire acaha ariko gishobora kumusinyisha nabunyana heruka kuvuga yuko akunda ubukina anakunda Jurgen Klopp. Real Madrid nayo ngo biri minitwaza Zinedine Zidane kandi Mbappe ko yavuze ko akunda Zidane ati ubu rose zakaniye ubuzatangwe gutanga ubusabe zatangwe kuganiriza abahagarariye Mbappe abantu bari bo bose bamwegereye nyuma yo Mbappe avuge ko ashaka kuyivamo mukamyira yuko na Paris Saint-Germain irimo nakora ivyishoboye vyose kugira igumane uwo mu France yiteguye gukora ibishoboka vyose kugira imugumane. Reka tukiri kuri Paris Saint-Germain nyene nuko ngo Neymar Junior ashobora guhanwa inkino 10 adakina agashobora kongera kugaragara mu kibuga mu mwaka wa 2022. Murazi ko bari bamuhagaritse inkino zibiri kwera izamvuru zabaye ku rukino rwa Paris Saint-Germain na Marseille ariko ashobora guhanwa izo nkino 10 adakina kwera amatoza Neymar akogwa yuko ashobora kuba nawe yaratutse myugariro wa Marseille Hiroki Sakai amubwira amajambo atari meza bivanye n'ukuntu areba n'ukuntu ari umushinwa abaje bantu muri Azi agashobora guhanwa izo nkino 10 ndakina mu gihe Alvaro nawe nyene ashobora guhanwa inkino 10 basanze zijya kumira Neymar avuga ko bamukoreye yo kumwita inkende ariryo. Tumeze nk'abimukina muri Espagne gato muri Real Madrid Zinedine Zidane nyuma yo kunganya urugendo rwa mbere muri La Liga na Real Sociedad ubusa ku bundi yagize ijambo atangaza hari ku munsi wa Mungu hirya y'ejo aho yavuze ati nivyo twanganije ariko ubusatirizi bwigenje neza defense bakenye neza ati cyabuze gusa nibitsindo tukiri nyene kuri Real Madrid abakinyi bayo bose bakaba bemeye gufasha umugwi nk'ibihe vya coronavirus aho bemeye guheba ubushiruka bute bwabo ibihumba amajana bari guhabwa igihe batwara Super Coupe ya Espagne n'ibihumba amajana bari guhabwa igihe batwara La Liga bakaba rero bemeye guheba aho makinyi mumwe yahevye umumiliyoni w'amayero bituma uwo mugwi wegeranya amahera agera ku miliyoni 25 muri iki gihe hateye COVID-19 babarahije kufasha aho bivuga yuko bagiriwe inama na Kizigenza bose Sholamus ariwe yabakonvense kugira bafashe uwo mugwe. Tukiri nyine kuri Real Madrid mu gihe miritegurira urukino rwa Real Betis kuri wa gatandatu abakinyi nka Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vazquez hamwe na Isco bakaba batangwa imyimenyerezo bari kumwe n'abandi uyu musi aho bashobora kugaragara ku go rukino. Mbere yuko tuva kuri Real Madrid nyine ngo nuko Lukajovic yifuza kuyivamo nyuma y'ahati karahabwa umwanya bivuga yuko ashobora gusubira muri Frankfurt yavuye mu Budagi canke mu Bwongereza kuko hariho imigwi itari mike irimo iramwifuza. Kugira tuvire muri Real Madrid cyari mwereka ngene babwiye yuko Florentino Perez yongeye kuvuga ko atamukinyi numwe bazosinyisha muri irici hari haheze nk'imisi 3 havugwa ibintu vya Edison Cavani kashobora kuhasinya ku buntu ariko Perez yongeye kubihakana avuga yuko abakinya afise bikwije muri Real Madrid nyene ngo nta mugambi ifise wo gusinyisha Dele Alli wa Tottenham ko kemenyesha makuru Talk Sport kivuga tuje tubandanyiriza ko nyene mu Bwongereza Pep Guardiola yatangwa shima Kevin De Bruyne ko yigenje neza kuri kino baraye batsinzemo Wolves ibitsindo bitatu kuri kimaho De Bruyne yatsinze mu gitsinda avuga ati abandanya kudufasha kabisa abandanye gukora ibikora inka turi nyene Manchester nuko Manchester United ngo yonge ya dodoye muri Barcelona babaza ivya Ousmane Dembele murazi maragira ibihe bitari vyiza muri Barcelona gumaja mu mvune ngo Manchester United yatangwe kunuganuga aho mushaka kuntizanyo mugihe na Liverpool nayo nyine bivugwa
Barcelona ngo yiteguye kumutanga ku mugwi ari we wese, ariko ikintu Barcelona ishaka nuko haje mu itegeko ry'uko bashobora kuzoca bamugura ku miliyoni 100 z'amayero. Ico akaba arico gisigaye mbere yuko tuva nyine mu Bwongereza, nuko Frank Lampard amaze kwemeza yuko Edouard Mendy hari mu 12 ntabivuze yuko yemera ko ibipimo vy'abaganga muri Chelsea. Umunyezamu wa Rennes rero ngo akaba byitezwe yuko atangazwa nk'umukinnyi wa Chelsea mu masaha makeyi ari imbere. Mbere yuko tuva i Londres ngo Arsenal riteguye gukoresha Lucas Torreira mu busabe itegura gutanga muri Atletico Madrid kuri Thomas Partey umunyagana. Maze ko bayishi miliyoni 45 z'amayero zimuri risk close yiwe rero kugira izikwize yiteguye gukoresha Lucas Torreira. Dusubiye Manchester gato ngo Manchester United iriteguye kudodera muri Watford kuri Ismail Sarr, uwo mukinyi nyene umusatirizi w'umunyasenegal yaramaze imisi anavugwa muri Liverpool. Mureko tuva muri Man U nuko yari maze imisi yivugishwa kuri Calvert-Lewin umusatirizi wa Everton yamuteretse kuri 80 million y'amapaundi, miliyoni 80 z'amapaundi, akaba arizo Everton yateretse kuri Calvert-Lewin. Manchester United nizitekerezwa kuriha nyimba mu vy'ukuri mwifuza. Reka tuve mu gisagara ca Manchester Burundu, aho muri Manchester City Seville yatangaje yuko yase ubusabe yateye indobo Manchester City kuri myugariro w'umufaransa Jules Koundé. Ubwo busore bwa Guardiola bukaba bwaraswe n'uwo mugwi wo mu Espagne nkuko ubwawo wavyemeje. Weko tuva muri Manchester City Sergio Aguero umusatirizi wayo ngo arizera yuko azokoroka mu kibuga mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, naho Guardiola yamenyesheje yuko ashobora kugaruka mu gihe kingana n'amezi 2, ariko ngo Aguero arizera yuko mu gihe kingana n'ukwezi kumwe azoba yagarutse mu kibuga. Guys, reka twimukire kuri FC Barcelona. Reka duhere ku inkuru ya Luis Suarez murazi yagiraje muri Juventus birapfa bica birangiye agenda gusinya muri Atletico Madrid. Uwo niwo mugwi yifuza kuja mu nyuma yaho Juventus rero ikabona ko ivyangwa bizogurana ko abironka. Bivugwa rero yuko Suarez Barcelona itifuza kumutanga ku buntu. Uyu munsi niho hategekanijwe inama hagati ya Suarez na Bartomeu kugira ayisabe kumurekura agende burundu, kuko n'ubundi aho mbwiye yuko batamukeneye. Suarez nyine tukimuriko ngo nuko ashobora kuba yari yaranobye kite kibazo cyari kumwemerera kuronka passport ku y'Ubutaliyano. Ibimenyesha makuru bitandukanye byo mu Butaliyano vyemeza yuko Suarez yagiye gukora ikibazo azinyishu zose kandi yari yamaze no guhabwa amanota ya ronsi mu gatari bwakore n'ikibazo. Amacozi raka bari mwarakogwa ku buryo ngo ashobora kubihanirwa. Twitwe nyine kuri FC Barcelona ngo nuko yamaze kumvikana n'agasore ka Norwich myugero wo ku ruhande rw'iburyo kiri muto Max Aronzi, aho kemeye kwisinyira amasezerano y'imyaka 5. Ikaba rero gakina ku ruhande rw'iburyo ari myugariro, ikaba ishobora kwihoza Serginho Deste wa Ajax nako kari kakiri gato, aho gashobora gusinya muri Bayern Munich. Mbere rero ko tuva kuri FC Barcelona nuko Arturo Vidal yamaze kuyivamwo biri officiel, aho amaze gusinya muri Inter de Milan aguzwe umumiliyoni 1 w'amapaundi. Akaba rero Vidal yamaze gushika muri Inter de Milan, aho yamaze no gutangura imyimenyerezo ari kumwe na Alexis Sanchez basanzwe bavukana ava mu gihugu kimwe muri Chili. Akaba yamaze gusinya muri Inter de Milan avuye mu gihugu wo muri Espagne. Leo Messi akaba yamwandikiye ubutumwa buteka igongwe, sinavuga ko buteka igongwe ariko n'ubutumwa nyene bwiza amusezera ko bari bamaze igihe kingana n'imiburi ndibaza kari imyaka nk'itatu babana mu gisagara muri FC Barcelona, aho na Arturo Vidal yamubwiye ibidasanzwe. Messi yanditse avuga ati ndibuka twakunda nakumenye dukina duhanganye, ati ariko kubwo amahigwe nagize amahigwe turakina muri FC Barcelona, ati uri umuntu adasanzwe, ati ndakwishimiye kabisa, ati umuguzo gukumbura,
ati ndakwipfurije ivyiza mwiyo ntambwe shasha utiye mu buzima, ati ndizera yuko tuzokongera tugahura iyindi cyuro. Mbwe Arthur Vidal nayo yamwishuye ati urakoze cyane Alien, ati urakoze cyane Kivejuru, ati wari umuzinezero udasanzwe n'ibyishimo bidasanzwe gukina n'umukinyi w'ibihe vyose. Ati ndavyishimiye, ati ndishimiye ku bugenzi bwacu hagati yanje nawe, ati mu vy'ukuri ati nzogukumbura. Ati Vidal akaba yamaze gusinya muri Inter de Milan kwa Antonio Conte, akaba yasanze yabakinyi nka Lautaro Martinez, Alexis Sanchez hamwe n'abandi. Guys, mbere yuko tuva kuri FC Barcelona Burundi sinogira ntababwiye inkuru ya Leo Messi. Kuri bamwe naza kuba nka surprise cyangwa surprise, ariko ni yukuri aho ngo Leo Messi habuze gato asinye mu Arsenal mu mwaka w'ibihumbi 2023 I think. Habuze gato asinye mu Arsenal kuko uwahoze ari mu agent wiwe cyangwa uwahoze amuhagarariye yabimenyesheje. Leo Messi habuze gato asinye muri Arsenal muri 2023 nkuko umuhagarariye wahoze ari mu aja wiwe, umuaje urazi kari papa wiwe, wahoze ari mu aja wiwe nkuko yabibwiye ikimenyesha makuru Marca, ati Messi habuze gato ave muri Arsenal. Ati jewe ndibuka igihe Fabregas asaba kuva muri Barcelona akaja muri Arsenal, ati na Messi yaciye asabwa n'umugwi yuko yokwigira akaja gushaka experience. Ati Messi ariko ntiyipfuza kugenda, ati ntiyashaka kuhava, ari na mpamvu vyarangiye ahagumye. Ubu rero tukaba twari kubona Messi muri Premier League hakiri kare, ariko vyari kurangira hasubiye kubona Fabregas vyarangiye asubiye muri Barcelona. Aho n'uwahoze arongoye umugwi wa Arsenal ujeje gukurikirana abakinyi bo kugura yitwa Francis Kajigao yamenyesheje ati twebwe twifuza Messi, ati kandi twebwe twenyene kuko hari imigwi myinshi yo muri Espagne no mu Butaliyano yamwifuza. Ati gusa nije yari gukunda tuko Messi yari yemerewe gukina mu go muri Espagne gusa mu grimi international hanze y'igihugu nivyo yari vyemewe bivanye n'amategeko yari ahari muri ico gihe. Kabale bitakunze, ati biganiro hagati yatwe n'abari bamahagarira ati byari bigeze kure, ati habuze gato Messi asinye mugwi wa Arsenal. Mukamenyera yuko Messi n'ubu ashobora kuja mu Bwongereza ni atakinye. Murazi yuko amaze Messi yifuzo na Manchester City, yuko ashobora kujijamwo iyo dossier mwese murayizi. Dossier yose murayizi n'ubu ikabotera arangira ko Messi n'ubu ntarongereza amasezerano, acasigaje azomara umwaka gusa acagenda. Usanga rero birakunze aragiye muri Premier League aho mwe benshi bavyifuza, ati nafate challenge ave muri comfort zone uko bamwe babivuga. Mbere ko tuva rero kuri Barcelona Burundi nuko Ivan Rakitic yavuze ati jewe sinigeze mbabagenzi na Messi cyangwa Suarez ngabagenzi ba hafi mu myaka 5 ine ndibaza ko ari 4 nari maze 6 mu myaka 3 nari maze muri Barcelona, sinigeze mbabagenzi ba Suarez cyangwa Leo Messi. Tego ndabubaha tina bakinyi beza badufasha ibintu byinshi, ati gusa sinigeze mbabagenzi nabo cyane, ati bagenzi banje cyane bari Andres Iniesta na Ter Stegen na Boateng yarigeze kuhaca amezi 6. Ati umwaka weze naho musizezi yari Junior Firpo, ati sinigeze mbabagenzi cyane na Messi cyangwa Luis Suarez. Ariko yatangaje nyuma yuko yivamwo agasubira muri CV yari yaravuyemo, aho rero yanatangaje yuko yahagaritse gukinira umugwi serekere wa Croatia, aho rero ariti yarinze amaze kwikina inshuro General Standard yakiyetsindira ibitsindo 15, aho nayifashije gushika kuri finali y'ikombe cy'isi cya 2018. Kwari yahagaze gukinira umugwi serekere gihugu wa Croatia. Mbere yuko tuvuye kuri Leo Messi gatuje kuri Cristiano Ronaldo, iyi nkuru yatangiye kuvuga mu vya hirya yeje mwese yabaza benshi barayimenye y'ukuntu academy cyangwa ishuri ry'umupira ry'imigwi wa Sporting rihinduye izina rikitwa Cristiano Ronaldo mu rwego rwo kumwicubahiro kumwe mu bakinyi bareze bakavamwo ibihangange. Iyo academy rero y'umupira w'amaguru ikaba yiswe Academy ya Cristiano Ronaldo. Kabare Cristiano Ronaldo ari uwo mugwi wamudugije bikarangira baye umwe mu bakinyi bihe vyose mu mupira w'amaguru
uwo mugwi rero akaba atari wo wa mbere witeye ikintu Cristiano Ronaldo kuko nikigwa avuka ko ca Madeira muri Portugal ikibuga c'indege caho sinibuka umwaka wari ariko cyaheruka kwitwa Cristiano Ronaldo mu vya 2016 nkuko sinibuka neza akaba yatari yo ncuro ya mbere Cristiano Ronaldo atewe iryo teka ryo kwitirirwa ikintu runaka gikomeye mu gihugu ciwiwe. Sinurangiza nababwiye amwe mu makuru yo local news aho yavuzwe cyane ngahi iwacu mu Burundi aho ubu mu gusekera igihugu intamba mu rugamba ugiye gukina urukino rwa kivandimwe na Tanzania igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'icumi mw'uyu mwaka mu rwego rwo kwitegura urukino rwa Mauritania bazokina mu 11 mu kurondera itike y'igikombe ca Afrika kizobera muri Cameroon mu gihe wahoze ari umusatizi wa Rayon Sport Asanalize Vitaro za Elele n'iyindi ariwe Jira Ulimwengu nyuma yo kwifuzwa n'imigwi atari mike mu Rwanda akaba yamaze gusinya mu mugwi wa Gor Mahia wo muri Kenya mu kiringo kingana n'imyaka 2 akaba kandi mu Rwanda Rayon Sport ikaba yamaze gukura komite ya leta ikaba yakwiye komite ya Rayon Sport na president wayo Sadat nyuma y'iminsi harimo imvururu n'ibindi bintu atari vyiza mu uwo mugwi w'igihangange mu Rwanda akaba rero ibintu bigiye gutungana turavyibaza kuba bakwiye komite yewe no mu president katurindire mugire ibihe vyiza mane bahezagire murakoze cyane.